Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryatangaje ko virusi ya corona ari ikibazo cyihutirwa giteye impungenge ku isi, ikaba itera indwara yitwa COVID-19 imaze guhitana abantu barenga ibihumbi 3 hirya no hino ku isi. Virusi ya corona imaze kugera ku bihugu 80 kuva mu kwezi kwa 12 umwaka ushize, ubwo yagaragaraga bwa mbere ahitwa Wuhan mu Bushinwa. Nubwo bwose amahanga akomeje kuyifatira ingamba, abayanduye bagenda biyongera ku buryo bamaze kugera ku bihumbi 95. Inzobere mu buvuzi zihamya ko ishobora kumara hagati y'umunsi umwe n'iminsi 14 mu bayanduye mbere y'uko igaragaza ibimenyetso. Abenshi mu bayanduye batangira kugaragaza ibimenyetso nyuma y'iminsi 5. Hirya no hino ku isi abategetsi barakangurira abaturage kwirinda, bibuka gukaraba intoki, kutirukira kwa muganga igihe wumvise urwaye, kwambara agakingirizo ku munwa kugira ngo utayikwirakwiza, n'izindi ngeso nziza z'isuku. COVID-19 nta rukingo rwayo ruraboneka. Abaganga bavuga ko hashobora gushira umwaka cyangwa umwaka n'igice rutaraboneka, kandi ruramutse rubonetse muri icyo gihe byaba ari agahebuzo kubera ko ubundi urukingo ruboneka nyuma y'imyaka igera kuri 15. Hanze y'Ubushinwa, ibihugu virusi ya corona yagezemo ni Korea y'Epfo, Ubutaliyani, Irani, Ubuyapani, Ubudage, Espagne, Singapore, Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Hong Kong, Ubusuwisi n'Ubwongereza. Naho muri Afurika, amagingo ya virusi ya corona imaze kuboneka mu bihugu bitari bike nka Cameroon, Algeria, Egypte, Maroc, Tunisia, Nigeria, Senegal na Afrika y'Epfo.